ukuntu ari yagishisa akubonye. Yego Indiriye none. yego nibyo ndindiriye bifashemo Nawe wicisha bugufi siko none. Ngaha nibi Ngo tuvugane gato no mwe. tuvugane iki uwo ngaho gani biki none ndire ngukubitengira iki shaka tube serieux umuntu wese amenye icarimwo n'icajejwe ivyo urimwo bikore neza hama ubandanye ubuzima bwawe. Every story matters. Hello my people, it's another blessing kubana namwe kumunsi kundi bakunze ba STV. It's your done for very kuri MIC za STV. Sasa bakunze ba STV ko nanda bivuga mu ntango y'ikiganiro atunu umwaka w'akazi kandi gakomeye cyane. Sasa bakunze ba STV muri ko muramubona ngaha muramwibuka ni Dodi twahuye ndi ku kazi hanyuma nawe afise imizigo ambwira ngo baranyirukana natwe naringiye gukora indi content muganda ndavuga nti reka ndabihebe Dodi ko yashimye kunyiganira ikibazo afise reka ndacumvirize mubibuka yuko yatubwiye yuko yakonze umukobwa wa Mabuja bakunze ba STV. Rero sasa arambwira ngo nzomufashe kuja kurondera umukobwa wa Mabuja agenda tubimubwire. Rero sasa no munsi niwe turi kumwe no muzi yavuze tureka duhura muza ko naguhaye sangwe yo kuwa mbere. Dodi namukiza bakunze ba STV. abakunze ba ACTV ndabaramukije yego je urumva rero narinje unyereke ntaba umunsi tuje ko Sadodi jewe nkuri na ama content menshi tumaze gukora urumva bari mu mishamirano rero no munsi nkeneye tugenda bukebuke akavuga yo twumveyo tugende siko ntidufonse ngo tugire ibintu byatari siko muga bikunze uwo mubwira nyene bikagenda ibintu ko je ndaza gukora ibishoboka byose kugira bigende neza none siko none Dodi yego ari kwemerera kandi urabizi je tumunsi naciye muhe ibyo ndimo byose ndavuga ati tugende kuraba Leria niko yitwa ego ni Leria ego amajambo yose uza kumubwira wayatondetse asha ameze neza no kumusitari mwiza kandi rero sasa nawe wari umusirimu kwe umutama ndakizi nko kwistire uno mwana yaremera urumva je urumva nakoze akazi nyene imyaka myinshi mu vingo duhera ndondera nshaka nyene utuntu hari yanye akana kariya birashobora kubusana no gatumba yo kuvise ngira nk'agatongo meze neza turisuma no duka bituma wiyemera we Dodi je tuba wiyemera ushaka gutwara umwana wa Mabuja cyane ugamuhindurira ubuzima umwana wa Mabuja nyene ari hanze Mabuja ari hanze wumva je nanje shaka gukora ibyo Mabuja atokotse buke nyene mukisanga muri mu rukundo rw'ibisane kandi buke nibwo rugendo kunze bese bibe murumva yuko Dodi ari we agize gendo urabiko hajya huguruye hama hajyanye ni haba gendo cunguriye turabe basanga huguruye mbe ntabwo bari bafise oya gendo urabe rero sasa bakunze ba STV nde kuraba ukuntu hameze yanditinya n'imbwa asinegera ameze gute anye n'imbwa sanze yuko harugaye ego reka mbaze ngaho mu botike baza mu botike tega kunze ba STV twumva kunze ba STV Moi Leria wambone yagiye na asha sinzi yagiye ko rije nabonye acanga hamanuka yacuku sawa sasa bakunze ba STV bakatubandanye none ngaha afasha inzira ajya ku shanti aho hantu ni kuri iyo shanti ni hari agatambuko urumva ni maka nyene tutambuye gatoya ego sasa bakunze ba STV ahantu hari agatambuko muravyumva reka turasubira tumaze kugera aho turasubira mu kanya ya shanti rero ni ya rero ya shanti ni yinye turashitse naha nyene sasa bakunze ba STV bamenyesha ko tugeze mu caramo niho turi exactement reka tugende Moise mvana cyane nguma ryazina rya Mujama reka tugende Dodi tugende turabe turashitse mugabo urumva rero ikintu kimwe kugira ntabikagura wewe ariko poenga tubane tuvugane ndamucangamushe nyene uracangamuke hanyuma tuze kuvugana wenze ndagusinyara ni waza kuza siko none akibazo mugenzi ujuguma ngaha kugira ntazinyere gutwara amashavu sasa bakunze ba STV katugende kuraba yuko Leria yari
musanze hogura Akunze West TV haruguru bikwe kandi kwishantiye kabisa Mabuja meze neza meze neza Ndashima. Mengo mwari mu kazi Ndi mu kazi asha ni biki? oya nutinye kamera nibisanzwe Oya ndiko ndatangara tu ndatangaye nyine uko nyine. urumva je yaje kuraba iyi nzu ukuntu imeze n'inzu imeze gute nirahera Inzu kwani imeze na kamera? Inzu kwani? asanga uwayintumye ashaka kwiraba ari umuntu ari hanze ashaka kwirorera Turi mu makosa? ya nibisanzwe nshaka uza kuyigura aze kuyiraba neza ukuntu imeze Bo ntirahera neza urabibona nawe ko ariko haracyari ibintu byo gukora. inzu gwawe canke n'iy'abavyeyi Tiyo yani ya mama yonjeje sindaronka. mama yagutumye Yaratumye umva yarayinjeje nzuze ndaza kuraba uko bimeze. umva uri umwana ari responsable mu rugo Yaranyemera none. Umukobwa wiwe wenyene kandi uvuga uri umwe wenyene Urumva nta wundi uca azeza ibintu vyiwe. Oya birumvikana ni wowe wenyene utegereza kugumuraba ukuntu ibintu bimeze okay arakomeye rero na mama Adakomeye araho nukuri tuguma tuvugana. ntari ino Oya. ukuntu uvuze ngo tuguma tuvugana biraboneka yuko ari umuntu atabangaha turavugana ku ifone nyene tukavugana uko nyene ibintu biriko biragenda. none muhira naho nyine ko wivukana bimeze gute sinasi ndiko ndagutereta ndiko ndashaka kumenya umuntu nzoza gupangira inzu numve amakuru yiwe cyane Naza muhira kandi ushaka inoze. muhira mubana nande Muhira ubu nyene ndije nyene muhira. nyine birakunda Jenyene. uri umwe Kubera ahubwo niho naho sawa. abakobwa baratinya Wijera. ahubwo n'abantu ba mbere batinya none nk'ubu mwijoro bigenda gute ugira uvyuwe ko abakobwa ndatwatinya Amatara arahari twiwacu nacika nukuri none itara ryaka ubayeho mu buzima bwo hanze uri toto moye mu nzu imwe ndumwe nyene byarashitse hari umukozi warondeye cyo nta office nyene je nta kintu kinanira mu bisanzwe mama aranyemera naje ndiyemera nuko nyene bimeze none n'umukozi ntawugira yo bana yanje kuri kuranyinjirira none hinge kwanza gato yadaje sawa abakozi ba Steve ntaramenya yuko umukozi ari ngaha Dodi Akunze ba Steve acaza musanga hano urugamba ninjiye naragiye ko bitazokunda bino bintu ponga sasa Akunze ba Steve agiye mu ntuzi araje sibyo ndamubwiye yuko ko namaze ibintu byo muhira gena bimeze gerageze ku mukozi mugabo acavuga ngo je kurangira agiye kuraba installation y'ibintu hariya mugabo katuraza kuraba kuntu reagisa akubonye ndindiriye none yego nibyo ndindiriye bifashemo nawe wicisha bugufi siko ngaha nibi ngo tuvugane gato nomwe tuvugane iki uwo ngaho gani biki nukuronderana nukumenyerana nibiki none tugiwa ngana none muzi ndamuzi bagabo kumbe bari kumbaza mu blago yazi ya urumva twahuye ndakubwiye byose ukuntu byagenze twahuye ari afise bege avuga ngo baramwirukanye mu kazi naramwirukanye nyene turashaka kumikino bamwirukaniye cyane bon je mu buzima sinkunda abantu bamenyera shaka tube serieux umuntu wese amenye icarimwo n'icajejwe ivyo urimwo bikore neza hama ubandanye ubuzima bwawe ubona mwirukanye kubera nabonye yashaka kunyinjira ntiyarazi icajejwe muhira ico namuhaye none ko numva ati je yaraje arambwira ati jewe no kuri kw'Imana cyakuje kumufasha umukobwa wa Mabuja ndamukunda kandi ni mwiza kandi nivyo vraiment Akunze wese bimubona ko rero ari mwiza ni bisanzwe ariko
usange none bagabo umwana wa Mabuja nubwo yaba ari mubi cyangwa mwiza cyangwa gute mu bisanzwe wewe urareka ukagenda ukwawe ukabandanya akazi kawe ibindi akabireka dotegere cyo uvuze dote none umugabo mubwire je nabahuje musuye muhure jewe ikibazo none nakubwiye ubuntu si je uri kurabwira uri kubwira mwana uri kubwira Leria mubwire jewe Leria warabona ukuntu Mabuja arazi aho yaragiye mu gihugu cyo hanze nije nagufasha utuntu nanje nkakwitaho rero je naragukunze none wanyitaho kubera kunkunda cyangwa kubera babiguhembera nico wemeye kuba muhira wategeza kugitaho none waba muhira utanyitaho hama mama akaguhembera iki jewe nashaka rero kubura ko nabona abagenzi bawe bamwe mwigana baza gukuraba mugabo ukacufatira mu kosa sinikosa kuko nakora nagucunga ukankuba nkakubita umugenzi wawe muri umugenzi wawe yaramudugije ngo yaragisigaye afise mu bisanzwe sinzi ko yashaka bedatabuja muhira mu bisanzwe yashaka ko nabona yuko aguma ashaka konona umutekano wawe umutekano wanje gute jewe wanje ndawigardira je nyene ndabishoboye mama yagushizeho muhira kugira udufashe n'ubu dahari ndabishoboye jewe nanje igituma nabigira niko nabona yuko umenga woca wononekara sinari nzi yuko umutekano wawe wogira wokononekara none ubu ikintu cyamubazanye ngaha ni giki ko je nakazi atakonomuha mu bisanzwe shaka kuba patron muhira kandi aba patron dusanzwe duhari oya sinshaka kugira akazi nashaka kukubwira yuko ndagukunda anje kuraba kugira ariko abantu murazi gutunganya kwera kuva kare na rika urazi cyakumanukanye Bujumbura je ndakizi none waje kurondera iki samahero uri kurarondera nawe gusa nawe naenda kurondera urondera uracyari na muto mu bisanzwe rondera amahera yakuzanye uzogenda ushimisha abavyeyi ibyo ureke kubyinjiramo kwanza naho byinjiramo amundi nawe asa nawe no ndamukura apana n'usa nanje n'urenze jewe wazamuronka mugananje muno mwanya nabonye umengo ntuzi icyakuzanye muhira ni nacyo gituma sinkeneye kandi agahembo kari keza vrebo kandi turiha ku mwanya twe nitwikoraho ndabizi gusa nanje nashaka narondera inoti hama ibindi bizoza mu nyuma kandi naho nyine kubaho kabana ba Mabuja nibindi bintu yanyumviriza n'ukuri yumviriza je urazi yuko muhira byawe narabirambiwe nta nakazi ubu no guha wawe je naho naje gukora iwanyu ndafise ku gatumba iwacu agatongo urahafise mugana ubundi wari waje Bujumbura uje kurondera amahera apana urukundo rw'abakobwa naho nyene ba Mabuja bawe gaca wubahuka nabyisanzemwo kandi uraze ko nari nshuze umutekano wawe ntangoye no kurambirwa musanze ndagusabye aho rero ntarure kabiri wamviriye oya twumvikane abantu mwazananye mugende twumvikane mudashaka ko manza kubivuga kwanza bisigure ko bidakunda yuko ushobora bikunda ubu nakazi sinkimuhaye nzorondera uwundi azi ico yaje gukora ibyo yuko akazi kabaze kubafuti kwe oya nukuri narabe akazi dodo yo kamaze ndakubaze dodo none warabuze kuje kurondera abakobwa basi mwamungaya ntuze oya we nakunze numva hebaga wakunze Leria wenyene nawe ndabiyamye mumvireho twibandaniza ibyo twarimo ntiduhava duhagarika umunsi kubera mwego no munsi ku bintu bitagira valeur tuti urumva ko wanshizemo ndabasabye nta n'ijambo nkeneyeho munsawa kubera ico shaka mwaco ico shaka naco vise nanje nababwiye nabahakaniye ubu nakazi wanje ntakirose none bizoca bigenda gute ko nakazi bakwima yo nukuri jewe akazi nako binsingorana ivyo nuko gusa ebagabo mutubisire tubibandanirize basi mu rukundo rero ebagabo none ndirenga kubitengira iki ndabihamagare mama ndamubarira yuko mwanteye no ku kazi oya nukurira ndamubarira byose mvuge ko mwanteye none ntimwogenda inzira ntiharuye ndinde kubaherekeza oya ngira ibiki ivyo bintu zobigira gute karaje ndinde kuzibura igiti mu matwi ngira ibiki ndabiyamye
mere kuri Ndagusabye, ndabasabye mu bisa tugende nimba mudashaka yuko manza gukora ikosa mwiriwe muraho tugende kana na kimwe Mabuja na kimwe vraiment tugende sawa n'undi musi abahitanye ntimuzonze ibintu birakaze kwe Dodi byarako ntagize vraiment no kuri kwimana ngiriki kuri mugabo no kuri wara twosura wundi munsi basi shavu ryapungutse ishavu rya buri punguka gute kandi ubona umenga bica byanka gose ga Dodi kwe oye rya mukobwa wa Mabuja niko ametse ibintu washizemo hamerewe usanga vyo wari umugenerale ngaho usanga aje no kudufata ngaho reka namerewe wajyara ayavuze merewe canumva uratitima aho nyene ndamuravye asa n'umuntu umerewe akaze kwe cyane umva nawe ne uko ari inkazi ego nuko urumva tubireke byose burundu uzorondera ubundi oya umva nitwobihagarika kandi nanje ndamushaka ko yombera umufasha dushindiriye yego bazire nzobandana ndamurondera rero yatumwe turi babiri usanga akaze kwera kubonye navyo numva ukuntu bimeze aho dushaka kugera ukuntu bishaka konseko none nivyo cyane go ebwe mano kuri je nabonye vraiment barakwirukanye akazi umva nta nakazi zosubira kuguha aho bayi noneho ni fresh aho mbaye ubunye kandi bazi ko nakubwiye ko nagiye gusaba indaro ubu ni sawa umvuye ko ndarondera amahera nyene kibuke sasa bakunzi ba TV i content tuzogezageza kwibanda nzoba Loria tuvugane turi babiri hama tushobore kuganira nawe tuzosaba mukindi ganire mumenye ko ibi byose muzokwa mubibona Dodi na Loria je vraiment nzogerageza ibishoboka zonshimira ushatse mugabe bidakunze naho nta kundi siko none murakoze muragize neza cyane bakunzi ba TV tuzosaba mukindi ganiro ciao. Every story matters.